umwe mu bakekwa kuba yandika abajanwa mu mihari igira iterabwoba mu Burundi yarahagaritswe n'igipolisi cy'u Burundi. Mu gipolisi cy'u Burundi rero bakavuga yuko ngo abo bantu bagenda mu mihari y'iterabwoba y'uwitwa Nzabampema hamwe na Rede Tabara. Uwo yafashwe rero yahavuye avugishwa n'igipolisi cy'u Burundi, reka mwumve ingene nawe abishikiriza, ariko mu byo avuga asa nk'uko atemera neza ico gikorwa. Yabajanye je yambwiye ko bagiye gukorera mu Kabezi ndikumana baya mu batora ambwiye bagiye gukorera, ambwira ko bagiye mu Kabezi cyana muri sawa. Uwo muhungu cyana wenyene cyandagenda arabwira abashikiwe ndarosa akazi, arabwira ko agenda muhaye akazi. Ashikiwe nyene bari ino nyene umwe n'umugore wanje n'undi ni mukuru wiwe nyene sawa. Nta muntu namuhaye ntarenze gucisha ku bavyeyi canke bashikiwe. Umaze kumabanga Barabo babiri Ndikumana Joseph urazi neza icari n'icakora naha. Uwo Ndikumana bese mandaye ntacu mandaye nta kibazo maze kuba muha cyane n'ishure nta kibazo mbagize. Je Ndikumana sinza akaza akora, je arataruko kumbwira gusa kari umu engineer, nta kandi kazi nakamwe nzakora cyane twakora cyane kubera ndamuzi ruguru gusa. Muhaye abavyeyi babo niba Uwo Rashidi se wiwe yitwa Nkuriki, nyina wiwe yitwa kandi babahe mutumbo yorezo tubanyere muri Marangara zone Nyamugari mutumbo wa Gikomero. Uwo ndumva Ravere umva yari ino bobo n'abanyamuyinga. Mabukwe wumva mabukwe yari yajino yamaze kugenda bamaze kuja ku kazi. Mabukwe arazino aje kurabanye n'umwana duheruka kwibaruka nyene. Mabukwe arazino Karavera ava ku kazi namubwiye ko nyene nawe wari ino. Karavera aza ku kazi araza kuraba mama wiwe nyene aho ino. Yaragiye ku kazi araza kuraba mama wiwe. Arongera asubira ku kazi. Tuca tutegevuga ati tuzosubira mu kwa 12 tuca tuduga ruguru tugiye gusharura no Rashid. Nubu bari batwiteze muri kwa 12 ruguru ko tuzoza kugira. Mu kumunane naduze isi warambuza Rashid araho kurera arakomeye ko nta bindi bireje narinzi none Ndikumana nta bintu ndamuzi ko nta n'inkuru ziwe nzi ko ntigeze ambwira ngo je nkora iki atari ubwo engineer yambwiye. niwe yaje kubatora. Ndikumana niwe nyene yaje kubitorera. Barabonanyura bamu Munywa yaraje rero urumva yaraje wenyene. Je yaraje ku kazi. Ntabwo je nabo mushiriye. Je kuba nariko ndikorera by'iwanje yaraje kubatora ku kazi. aho warabafise Bari baje kundaba ku kazi. Umva babaye uze kundaba ku kazi. uno munsi Ndikumana Joseph nta muzi vyarimo Nta n'inkuru za Joseph je nzi guhera muri uko kumunani. Sinzi ntwasubire nta n'inkuru ziwe nzi. Muri icyo kiganiro nyene umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano Pierre Nkurikiye yasiguye ibijanye nabo bandika abaja mu mihari igwana. aka karorero kuno munsi nako tuberetse kuyitwa Bibonimana Cyprien nuwundi akora ko kazi ko kwegeranya abo bantu akabarungikira uwundi yitwa Ndikumana Joseph asanzwe ari mu mugwi w'iterabwoba witwa Rede Tabara uri nawo nyene ngaha muri Kongo. Nkuko ajije kubibarira mwumvise ko amaze kurungika we ngaha yemeye babiri mugabo amatohoza yakozwe yerekana ko amaze kurungika abatari bake muri uwo muhari muri uwo mugwi w'iterabwoba witwa Rede Tabara ukorera ngaha mu gihugu ca Kongo. Kandi nubwo mwumvise ngaha yagerageje kuza arakwepa ibibazo murumva yuko avuga yuko uyahaye bano bantu atawazi atazi ivyarimwo. Mu nyuma akavuga yuko amuzi kera bigeze kuba bigana. Arabizi neza yuko uyu muntu asanzwe ari muri uriya mugwi w'iterabwoba witwa Rede Tabara. Ico rero twashaka kumenyesha nuko muri no minsi hariho aba bantu bariko barajana abarundi bamwe muri no migwi y'iterabwoba cacane ngaha mu gihugu ca Kongo, kandi tukabimenyesha yuko bamaze kubashikanayo akenshi bagwayo. Murazi yuko hariho ibihugu vyinshi biriko biragwanirizayo, kandi murazi yuko niyo bagiye gukora udutero nk'ivyo kwiba n'ibindi benshi babigwamwo. Urumva rero n'abantu bagenda mu mpisho
bakagenda badasezeye imiryango yabo, batakagenda badasezeye ikibano, bakagenda badasezeye inshuti n'abagenzi, hanyuma bakaja muri ivyo. Hanyuma rero bene bo imiryango inshuti n'abagenzi aho kwegera inzego zishanzwe zijejwe gukora amatohoza, bagaca bamwe hari mbere n'abaca babivuga baja ku maradiyo cyangwa mu buno buhinga za gihuri, kuvuga yuko abantu w'iwabo banyurujwe canke bazimiye, bategereye inzego ngo banze babaze ivyo ari vyo. Ejo ndi mwarumvise n'abanyapolitike aho bavuze yuko bavuze ibitigiri vy'abantu 100 ngo banyurujwe batazi irengero canke ngo bapfunzwe, kandi ari amakuru yashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi yaraberetse neza yuko bashobora kuba bari muri bari abantu bariko bagomba kwinjizwa muri iyo migwi. Aha rero twagira dusubire dutera kamo abene gihugu, ubwa mbere bamenye yuko ivyo bintu bihari biko biraba, kandi bamenye yuko ababigiyemwe akenshi barigwamo kandi bagenda badasezeye. Hanyuma nihagira ababura uwabo canke hagize ababona mu kibano umuntu barabona atari hari, bitura inzego zijeje gutohoza, biture igipolisi, bitura abajeje intwaro, hanyuma babafashe kumenya neza amakuru yababo, kuko murabona ko ari ibintu bikorwa mu kinyegero. Tugasura kandi gutera kamo abarundi bose, tubamenyesha yuko iyi nzira yo kuja mu migwi y'iterabwoba ari inzira idashika. Murumva yuko benshi babigwamwo kandi bakabigwamwo, nta n'umenya n'ivyabashikiye, kuko nta n'ukurikirana, ko nta n'ubazi ingene bagiye. Aha rero abarundi tubahamagarira canca no gwaruka, kuko nigo kenshi rukunze kugenda, tubahamagarira kuja nyabuna hamwe n'abandi muri vya bikorwa vy'iterambere, muri ya makoperative, kugira ngo bashobore kwiteza imbere, bashobore kwibeshaho batarinze kuja muri ibi vyo kubeshwa ngo bagiye kuzoronka ivyo baronka ariko ntibanabishikire, bakagwa mu nzira nka bose. Petero Nkurikiye yanasomye itangazo ry'ubwo bushikiranganji bubuza ivyumba vyo kwiyubikira bimwe bita sona mu rurimi rw'ifaransa kubandanya bikora gushika igihe bazosubira kugururirwa. Ibi rero ngo kubera umugera wa corona uriko urarandagata ku bwinshi mu gihugu cy'u Burundi. N'ubu nyene Petero Nkurikiye, itangazo ryo guhagarika vy'imfata kibanza ibibanza vyo kwiyubikira, kubera ko ibitigiri vy'abandura cakiza coronavirus bitera biduga, ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano bwifuje gusubira kwibutsa kandi abene gihugu zimwe mu ngingo zafashwe zo guhangana n'ico kiza coronavirus, arizo zikurikira: inzu z'ubutambiro canke imisi mikuru idakenewe byarahagaritswe byifata kibanza. Aha rero kuri iyi ngingo ya mbere twagira tubamenyeshe yuko hariho abica amatwi, no kuvuga yuko ibiteramo y'amahiganwa, ibikorane birekuwe vyonyene ari ibijanye no guhimbaza Imana, naho nyene bagategerezwa kubahiriza za ngingo zijyanye no kwirinda cakiza coronavirus, zimwe zo kutegerana no kwambara udufukamunwa aho bishoboka bose. Ibindi biteramo vyose bijyanye no kwinezereza byarahagaze. Aha rero ubushikiranganji burabona yuko hariho abajejwe intwaro n'abajejwe igipolisi umengo bagomba gufata minenegwe ino ngingo, ntibashaka kwishira mu ngiro neza. Kuri ino ngingo rero twagira tubamenyeshe yuko ibihano bihambaye bigiye kuzofatirwa uwo muntu ajejwe intwaro, umuntu ajejwe igipolisi, bizobonekana yuko mu karere kiwe hari igikorane, hari ibi bikorwa vyo kwinezereza bihuza abantu benshi biriko birahabera, ko vyarahagaritse. Kuko ubushikiranganji burumva imyidogo ko hari amazu amwe y'ubunywero, amazu aberamwo ibikorwa bihuza abantu benshi, aho abantu biriko baratamba, biriko baravuza imiziki, bakoma abantu mwijoro, kandi aho hantu hari abajeje intwaro, ahantu hariho igipolisi. Aha rero ubushikiranganji bumenyesheje yuko ujejwe intwaro canke ujejwe igipolisi bizosubira kubonekana yuko iwe hari abantu batariko barubahiriza iyi ngingo, ko
azoza agafatirwa ibihano bihambaye. Ndasubiyemwo, ibirekuwe gusa nibikorane nibikorwa bihuza abantu benshi byo guhimbaza Imana, naho nyene bagategerezwa kubahiriza za ngingo zo kurwanya kiza coronavirus. Ubugira kabiri, kubandanya bubahiriza ya ngingo yo kutegerana n'imiburiburi metero imwe hagati y'umuntu n'uwundi mu bibanza bikoraniramwo abantu benshi, bishobotse bagategerezwa kandi kwambara agafukamunwa. Ubugira gatatu, ibihano ruhasha vyaratekanijwe ku bantu bose batogwa umugera wa coronavirus, hanyuma bakabandanya banduza abandi mu kurenga kuri ya mategeko yo kwiyugaranira ahantu bonyene. Ubugira kane, abajejwe intwaro bategerezwa kongereza inguvu mu kuraba neza ko abantu bose bafise ibimenyetso vy'iyo ngwara canke babonanye n'abayitowe, mu kuraba neza ko bambaye agafukamunwa, ko baje ukwabo kugira baje kwipimisha mu maguru masha, narijya gupimwa iyo ngwara bikorwa ku buntu mu gihugu cose c'u Burundi. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano buramenyesheje abene gihugu ko ku bibanza bihuriramwo abantu benshi cyari vyavuzwe twamaze kuvuga hejuru ko hiyongereyemwo ivyumba byo kwiyubikira bimwe bita sona, kuko navyo biri mu vyorohereza irandagata y'uwo mugera, turavye ibitigiri vy'aba bakoraniye muri ivyo bibanza. Kuba ivyo rero, ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano buramenyesheje abene gihugu ko ibibanza vyose byo kwiyubikira bakunze kwita sona bihagaritswe vy'imfata kibanza ugataka kose ku Burundi, bukaba buhamagariye bene ivyo bibanza guca bavyugara ubunyene bacumva iri tangazo gushika hasohotse iyindi ngingo. Abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano basabwe kubahiriza ishirwa mu ngiro ry'ingingo mu gihugu cose. Murakoze.